mfise ibanga ridasanzwe mu mutima wanje kubw'ico ntekeye kidasanzwe muri jewe Kristo yampaye. Mutima wanje himbaza uhoraho, nawe ivyaremwe vyose mufashe duhaguruke tumuhimbaze mu nkome z'isha. Reka duhagurukane ubuzima bw'ubwiza twatura ivyo Kristo yakoze. Niwo mwami wenyene abereye guhimbazwa no gutazira. Dushira hejuru izina ryiwe tuvuge wenyene ko ari wabereye gushimwa. Hallelujah. Canke mwaramutse kuri mwege mwese bakunzi ba Burundi Gospel TV bivanye naho muherereye. Turabahaye ikaze mu kiganiro gishasha n'undi muririmbyi aje kutubwira ibijanye n'umuziki wiwe n'umugwi aririmbamwo. Kaze muri kino kiganiro, turaguhaye ikaze. Ego murakoze cyane. Murakomeye. Turashima Imana. Turi kumwe nande? Ni Fridolin Maniravuga. Okay. Fridolin ninde? Fridolin akoriki? Fridolin avocat? Ni biki twamenya kuri Fridolin? Ama Fridolin icyambere n'umuntu nk'abandi. Ama icyongeye ko naho nuko aho mvuka mu Rumonge. Mvuka mu Rumonge niho umuvyeyi wanje mbyara papa asanzwe ava. Icyongeye ko naho nuko nitwa Fridolin Maniravuga mba mu Kamenge ku Gicenda. Birenze ko naho ndakunda Imana, ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana, uvuze ko uri umukozi w'Imana wikorera gute? Wikorera he? Nkorera muri Eglise Israel iri mu Kamenge ku G14 haruguru yaho bita kwa Ndamama. Hama nkora mu buryo bujanye no kuririmba, muga sometime nivuga butumwa ndarikora. Numvise mbwira ngo uri umuririmbyi. Kandi nico numvise gusumba ibindi. Mwatangiye kuririmba ryari? Mwumvise mwumuhamagaro w'uburimvyi ryari? Ndibaza ni kera cyane kuko ibintu byatangiye kunjamo kuva nkiri umwana, nkiri mutoya gose niyo natangiye kuririmba. Mugayivanye n'igihe cyuko wasanga ataburyo buhari, byaragorana kugira ngo talanje ija habona canke abantu bashoye kumenya ikiri muri jewe. Ariko buke buke Imana yagiye ikora nza kwisanga nanje ndumwe mu bandi. Ego. Hama uno munsi naho nk'umuririmbyi ni yihe ndirimbo umaze gusohora tuzi? Canke naho wavuze kuririmba muri chorale. Iyo chorale ni yahe? Mbe uririmbira muri iyo chorale nyene canke uranaririmba kote solo? Hamwe n'ivyo iyo ko haye mu bisanzwe niyo kuri Eglise aho nsengera, sanze ndanayirimwe kandi ndayiririmbamwe. Ego muga akote yaho ndafise umugwi sanze ndimwo mugwi ugizwe n'abantu babiri, jewe n'indi nshuti yanje yitwa Blaise Nkeshimana. Rero uwo mugwi witwa Inyishu Band niyo dusanzwe dukoreramwe hanini. Mugabo iyo ndi kuri Eglise nkorera muri chorale, ariko uwo mugwi urumva wo ntiwegamiye Eglise nimwe, ni kuvuga rigenga. Nimba nihenze uno musi waje kutubwira cyane ku ndirimbo shasha iheruka gusohoka. Kiza wanje Nami wanje niwe nkeneye. Woyitubwira ko yitwa gute, ni indirimbo wasohoranye na bande, hama mwayisohoye mufite umutima yohe?
bo indirimbo icyambere nkuko bivuze n'ukuri indirimbo yamaze kuja abona yitwa Urera Man ni indirimbo nakoreye nyene muri iyo Kohari Sayuni inspiration mukivuze kuko ni na je nayikompoje niyo mpamvu byoroshe kucishura icyambere nasanze by'ukuri Imana yacu ari Imana ihambaye inspiration hanini novuga ko nayikuye ku gikorwa Kristo Yesu yakoze kuva kera mu gihe bigaragara byuko atavyizigiro atakazoza twari dufise ariko Kristo Yesu amaze kuza ca bihindura bishasha rero ahanini twishimira kubw'igikorwa Kristo yakoze tukaca duhamagarira abantu kugira bashobore kumva amajambo ari mu iyo ndirimbo kugira ngo bashobore gutazira no guhimbaza Imana yacu yego iyo ndirimbo Urera ni audio canke ni video ni audio na video byasohokeye rimwe umuntu ayikeneye yo isanga he hariho YouTube ugiye kuri channel ya Sayuni Choir ukandika ko Urera Mana ucuyibona direct mwavuze ngo ni mwebwe mwayikompoje iyo ndirimbo muri Kohari Sayuni muri iki sinakumvise neza sinzi kusha narinda kubadije mwavuze ko ari mwe mwakompoje iyo ndirimbo nibaza ko muri Kohari Sayuni mufite ico murongoye muri iki muri Kohari Sayuni sinzi ariko gusa biragoye kuvuga muga gusa biroroshe kandi muri Kohari Sayuni navuga ati ndi umwe mu barongozi bayigize yego munyisha umuntu mpaye ngo muraciye bugufi cyane canke muri abarongozi bwavyo bisa nkabyo yego umuntu ashaka kumenya byinshi byerekeye Kohari Sayuni nibiki yomenya nibiki wotubwira kuri Kohari Sayuni ushaka kumenya byinshi kuri Kohari Sayuni navuga ko icyambere ni Kohari navuga ikoze igihe kitari gito kuko navuze ko je natanga kuva nkiri umwana ariko ico gihe je sinari bwaje muri yo Kohari muga gusa nakuze ndayibona rero ni kuvuga ni Kohari yakoze kuva kera kandi kugeza uno munsi iri kirakora ubu mbere niho novuga yuko iri kirakora ku rugero rwiza cyane kuko iri kiragerageza gusohora ibikorwa bimwe mu byo iri kirategura rero novuga ko kubakeneye kumenya Kohari Sayuni nuko ari Kohari igizwe abamama harimwo ndetse n'inkumi canke abigeme harimwo n'imisore yego ahanini navuga ko ari ibyo ni mufite imigambi yihe yakazoza niyo Kohari Sayuni mbe kuri iyo ndirimbo hoho hari evenement two kwitega ya Sayuni hama imigambi kwanza ubwa mbere dufise motive ya mbere ni kugira imitima y'abantu benshi imenye guhimbaza no gutazira twisunze ijambo riri muri Zaburi 50 ku murongo wa 26 haratubwira ibyo guhimbaza Imana ngo mushimire Imana ahera hayo mwishimire no mwitazanira ry'ubushobozi bwayo ni byinshi ubandana igisomo cyo bibona neza rero novuga ko motive yacu ya mbere nuko abantu benshi botahura ubuzima bwo guhimbaza hama ikigize kabiri naco bakamenya ko by'ukuri turiho kugira ngo tutazira Imana yacu turiho kugira ngo twamamaze ico Kristo Yesu yasize muri twebwe ikirenze ko kuri evenema vuba novuga ati uyu mwaka ntuzohera tudakoze evenema kuko bisanzwe biri mu nteguro rero bayitege kubwino ndirimbo ama ingizi cyo no kongera ko nako kubijanye niyo Kohari yacu icyambere murazi ko kenshi abantu bakora ama concert barabizi cyane urashobora gukora indirimbo cyangwa ugakora evenement kanaka mugabe bivanye nuko ucu usanga uburyo biragoye niyo mpamvu twasaba ko abantu badushigikira mu buryo butandukanye ari udafite amahera mugabo ashobora gusenga yego hari n'udashobora gusenga mugabo avuga ati ndafise uburyo kanaka yego canke n'abadashoboye ibyo byose mugabo avuga ati naguza amamega yanje avuga ati reka ninjiye kuri YouTube ngire subscribe canke partage n'ibindi byinshi kugira ngo ubutumwa bw'Imana bushirize gushika kure yego ahanini nibyo gushigikira igikorwa kuko bino bikorwa ndazi bisaba uburyo bwinshi
yego murakoze cyane. murakoze namwe mwe muvyumva cyane ngo mwitege evenement canke mwitege ikintu gikomeye kizova muri Chorale Sayuni bivuye kuri iyi ndirimbo. Fridolin, ni yihe message woha bariko baradukurikirana, message wumva ufise ku mutima wumva umengo ntihogenda utayitubwiye? Bo message sinoyibura ndayifise kuko ngira ibibake nkashaka gukora kuri ibintu by'amashusho media, navuga ati ni chance mba mpawe kugira ngo shore kandi kwatura icyo Kristo Yesu yabitse muri jewe. Yego kubw'ivyo message nuko nobwira abantu bose bariko baradukurikirana turiho kugira ngo tuvuge ubukuru bw'Imana. Buryo ubundi bwo hari ikintu gikunda kunjohera cyane, hari ibihe byahabaye aho usanga umuntu kugira aharigwa ibyaha byiwe yarinda gusesa amaraso y'igikoko, ibikoko bitandukanye. Muga kandi ndashima icyo Imana yakoze gikomeye nuko ivyo bihe yarabirenganije ko yari yabonye ko bidakenewe cyane. Ego ikishiraho ibihe byiza byuko Kristo Yesu yimanukiye ubwiwe asesa amaraso kugira ngo ashobe kutwambika agaciro twari twarabuze, dusubize kandi agaciro ko kwitwa abana b'Imana. Rero icyo nohamagarira umuntu wese ni kwama yibuka urukundo rwa Kristo kugira ngo bidufashe gushobora kumuhimbaza by'ukuri dutahura iby'igikorwa imirimo yakoze. Ego murakoze cyane. Reka tubabwire ko twari kumwe na Fridolin wo muri Chorale Sayuni yo mu Kamenge ya Eglise watubwiye ko yitwa ni Wesleyan. Navyumvise ni izina rikomeye sinona risubiramwo. Nizera ko mwashoboye kumva vyinshi yatubwiye. Hari indirimbo nshasha baheruka gusohora yitwa Urera, mushaka kwisanga kuri YouTube yabo ya Chorale Sayuni mugiye mukayirondera. Hama kandi mwibuke kugira j'aime muyumvirize mwese, munagire na share kuri mwege mwese mwoyumviriza, ndisyo ko muzonezerwa kandi ifise message ikomeye. Murakoze cyane, reka tubashimire Fridolin kubona mwashoboye gushika hano. Ego nani ndabashimiye kuba mutwiyumvirako. Reka twizere kandi ko muzosubira no kutubwira hari ikindi mutegura. Ego turiteguye tuzabwira. Murakoze cyane namwege mwese mudukurikirana, Imana ibahezagire gose.